munsi wa gatandatu itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri niho General Jean Baptiste Gakwerere wo muri FDLR yashikirizwa leta y'u Rwanda hamwe n'umuhari M23 kugira ngo uyu Jean Baptiste Gakwerere ashobore kubazwa ku vyaha yagirizwa by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Abantu benshi bagomba batubaza impamvu tutashimye kugira ico tuvuze ku nkuru ya Jean Baptiste Gakwerere mu gihe ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda iyo nkuru byanayekeshijeho ikibiriraho. Aka niko kanya twabateguriye mu idonido inkuru ya Jean Baptiste Gakwerere. Ni mubane natwe muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza aho tuze kubabwira mu idonido ubuzima bwa General Jean Baptiste Gakwerere wo muri FDLR. Ukaba utaragira sabone tugusabe ngo ubikore kugira ngo dukomeze kwagura umuryango wa Akamo TV kandi nawe uzoze uyaronka amakuru tubashikiriza umwanya ku mwanya hano kuri Akamo TV utarinze kuyahabwa na bagenzi bawe. Inyuma yaho General Jean Baptiste Gakwerere ashikirijwe leta y'u Rwanda, leta ya Kongo yasohoye urwandiko igihe kivuze kubw'uwo mugabo Jean Baptiste Gakwerere hamwe n'izindi ngabo zishika kuri 14 bivugwa ko bari kumwe na Jean Baptiste Gakwerere ndetse nabo nyene bashikirijwe leta y'u Rwanda. Ibinyamakuru bitandukanye byaragize ico bivuga ku nkuru ya Jean Baptiste Gakwerere ndetse n'abandi bantu basanzwe bamuzi Jean Baptiste Gakwerere baragize ico bavuga kwifatwa giwe ndetse no kuba yashikirijwe leta y'u Rwanda. None uyu Jean Baptiste Gakwerere ni muntu ki? Amakuru yibanze aravuga yuko Jean Baptiste Gakwerere yahoze ari umwe mu bapolisi ba leta y'u Rwanda inyuma yaho yari yabaye n'ingabo muri FARDC, no kuvuga igisirikare ca leta ya Kongo. Ayandi makuru akavuga yuko uyu Jean Baptiste Gakwerere yoba yarasanzwe ari maneko ya leta y'u Rwanda mu gihugu kibanyi ca Kongo. Iyi nkuru ya Jean Baptiste Gakwerere yikurikiranire kuri iyi link twabashiriye muri commentaire ya mbere kugira ngo ushobore kumenya mu idonido Jean Baptiste Gakwerere uwariwe kandi unashobore no kumenya impamvu President Paul Kagame yakinye kano gakino avuga yuko Jean Baptiste Gakwerere yoba ari umwe mu bagenerale ba FDLR yashoboye gufatwa ndetse agashikirizwa mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bamubaze ku vyaha yagirizwa kw'ihonyabwoko yashoboye gukorera abatutsi mu mwaka w'1994.